Mama keke. Mama keke. Ndabira wa mupanga nje gutema vya vyatsi. Kandi unyarutse. Oti hoda kwa nyumba kumi. Karibu nyako. Waramusa mahoro. Bashimimana kabisa. Mahoro neza. Zinduki. Ego. Ndawa gatete. Yo sinicara ndihuta. Meze neza. Ego twe turashimye. Ama ndiko ndihuta gusa narinje kubabwira murarike abanyagihugu ejo kuvuga rusange. Ashinda babwiye kabisa. Kandi ugerageze asha bose atanu mwavuyemo. Naje ngo bampere hariya ku rugato uka kwishanga nabwiye. Ego uzobwize neza vraiment uzomufashije. Rero ndabike banuye. Okay, nanje naringiye. Barusubira. Nanje naringiye kuraba ibintu murabona hepfo. Ego. Sawa akotse. Sawa. Mushamaro waki. Shiramo nta mwanya narose ga telefone umuriro wari waheze. Yari ndi. Nararavye masa. Dufise mushira hamwe. Oh! Ndamubire naye. Kani broke. Mutware. Amahoro. Ni sawa gose. Amahoro ni bwo kutajyohewe n'ibiki. Uyu yabaye mutware cyane. Twarutse. Amakuru ufise bwabo. Aho ngureye. Yakuba nyumba kumbi. Segiteri yantumye yuko ku munsi wejo muze musidukane niyo nka mugato ntakirikare. Sivyo? Hakirikare muzana amasuka n'ibipanga. Urabona ahantu tuzokora ku munsi wejo. Hari ahantu mwibarabara hajya haruguru. Yego, hajya mwibarabara mwese muze muzinduke hakirikare cyane. Yego. Kugira kabiri ndahabona nyakuba nyumba kumbi kwitira vyumvise. Yego ibikorwa rusangi ni kimwe mu bintu bigize iterambere ry'igihugu. Ejo dusidukana niyo nka. Mutware, murakoze kuza kuduha ayo makuru. Twari tubinyote ibikorwa by'iterambere iwacu. Wewe wamuzinduka kandi ubahitane n'abandi bose. Asha nzobya n'ababaye. Je naje ngo mugere kwishanga nabe ndababwira hakirikare. Ni ibikorwa by'iterambere rero mugiye kuzana. Iyo abari bwa bigori mwandika ku mazina yanyu. Ubu ntimwari kuza kubitubwira na bya biharage. Oya muhungu, ni ibikorwa by'iterambere ry'igihugu. Jewe ntimuzombonaye none. Oya. Uzutonda hakirikare. Ibyo murabiturarikisha. Biteri azoguhana muhungu, je ntuzubatse. Ibiharage baza gutanga byifasha ntabyo murarikisha. Muhungu jereka ngene mbwira abandi. Yego. Sawa sawa kanaje nyaruka. Mukugiye n'amangwaro kwa magare ejo niko twarise na nyumba kumiti kwa rusango uyu munsi. Jana byo twende bijyanye n'irihinduka kambonaye mwibwabira nyumba 10 bisa no kuvuga bimukuru w'igihugu. Gende mwebwe mugize cyo muronderayo. Kundi ibikorwa rusangi. Reka cyane igiye. Yura. Segite. Ni mpore ibikorwa rusangi. Anyakura. Kubikwaje bakubikwa rusange. Abandi barari. Yaona nararetse bose no kuri nabwiye nagaje kuvuga kwe. Zikituma batazi. Ese bacabasinjaga basika n'igiki. Ata ndabira kweri na Jean d'Amour twararitwe ejo turi comment yacu. Akani kagakengera bakengera n'abagore. Kuko ushobora kubategeka ikintu ngo bagikore. Oya suko mutware biratuga sanga bafatiriwe n'udukorwa. Oya yafatiriwe. Uri ahubwo ashabivuze nk'uwayibonye. Yanavuze yuko urumva nyina toyepfa n'umuntu w'umugore. Urumva ko kutubaha inzego. Muri base. Ningorane kugira abanyagihugu basigara baragaje. Kandi ari ibikorwa by'iterambere by'igihugu. Kumbe ni ibi arambona. Ndagiye.
ariko ingorane nyene nukuza turabararika nta n'ukundi Cyandamuruwe ko bari kudatonda ku bikorwa rusange mu gihe bararitse kujya gukora ibikorwa rusange. Ibikorwa rusangi ni bya buri muntu wese canke ni by'umuntu ategerezwa kugenda ko abishatse. Ibikorwa rusange ni bya buri muntu wese kuko n'iterambere ry'igihugu. Ushaka iki? Iterambere ry'igihugu ryo mu yaduhamagarira. Ndeko hageze kujya kwandika abafashwa ko mutaragira n'umusi numwe kuza kunyandika jewe. Akani kakagaye mukunda kugaya abantu b'abagore ngo ntibo bategeka ikintu ngo mugikore. Umva ahubwo nyaruka tuje kwizone. Nyaruka. Indaja kwizone. Wewe nyaruka urabera karorero abandi. Nanisha umuntu jewe. Ingo wagavye kuja ku bikorwa rusange ahubwo ihute tujya kwizone. Nyaruka. None je nisha. Nyaruka tuherezayo nyaruka. Mara buhoro buhoro. Nyaruka ndakari ko shatse. Mara buhoro. Nyaruka. Maka kwizone nyaruka usasiye. Kagaye kanya kwizone niyo biherera. Murabona kagaye. nakuba biri gute Amahoro. ko mufatanye Yagaranje ko bikorwa rusange. yagenze gute Kwizone maka niyo biherera. mwabonye ejo twararitse turi kumwe Mugongo nayo ushaka bigende gute none. None yari ifashanyo naringiye kuronka namwe. Ibikorwa rusange n'ibikorwa by'iterambere. Muja mu bikorwa rusange kubera muzi ifashanyo ahora ba. None je arafasha. Nta fashanyo none igihugu ni ciwacu. Ni ca twese. Si ciwanje ni ciwawe. Kwe kudakunda ibikorwa n'iterambere ry'igihugu. wowe ahubwo nimo mureki babashinga nabi bahajya baramunkosore we baramukosora. Twe twigiye mu byacu. Mugira iryo terambere ryanyu. ahubwo sawa ntaco uzobibonera hariho amakuru Baraba tuvuge kugarariza none nkajya. biza bangu ndababwira mwe sigaye nja kubararika segitera arantuma ngo ndababwire akabamwe imigwi imwe igarariza abandi bagatonda none iki gihugu n'igihugu twese turiko turarondera iterambere ry'igihugu muga abandi bariko bakutira ugasanga harimo abariko baragarariza intwaro rero mwe ubona ibintu bizoherera hehe iki gihugu cyacu kizotera imbere gute hari abantu bakifise mind zo kugarariza ngo nuko motive ngo n'umugore ngo ntiyodutegeka Oya ntaguciriyemo ganyumba kumi. Intumba zamaho hajya none niba mutwaye kwizone mutwaye haba baramukosora mugashikireyo kandi hajya zobana yuko mu nyuma kugarariza ya ngorane yiwe gusa nyene ngo nyumba kumi ingo umukuru w'umutumba w'umugore niyo mutegeka gusa nyene mutware nukwihangana burya abantu baragoye gutwara si nk'intungwa uvuga ati garuka nta nukundi nyene intwaro z'ubu ziragoye abanyagihugu utagiye urabakosora bukebuke utababaza ndabona bizohava bigorana no kubabaza bibaye ngo mbugura urababaza ega hajya none uyaza yuko hajya yagiye mu gashobo ufumba kandi jandamuro niko yamye igihe cyose n'umuntu agarariza nashaka bizogende gute ngo muze murahanurana Jewe rero ndiho sawa turagirona yuko je nanje kuraba nsekerera ibitoki byanje yaraye nikirato ndabona cacire reka byacirugati wewe ubwe tuzosubira aho